urabise umugenzi wese kuba muga nabwiye byishimira giye kaka burya mutumba canye muri babiri mubanye neza. Okay, genda bitegurira tugende. Enda bizi kutorangiza utavuze ibintu nk'ibyo. Ariko va musore kwanje uranzi. Yes. Ash. Ufo. Oya ni bon. Gira tugende no masaha agiye. Jengera nje no kwitsuba gukora amakolex abandi bakiya abantu bagereje. Sanya barabizi ko bitero neza. No musore zanje no musore bari umuntu naguba. Sawa reka nda. Mbe kuva ryari telefone yawe sonja kwirukira nyuma y'ikigo kuyitaba. Hasigaye ivyo amabanga vyinyegeje hagati yanje nawe. Ko nabonye wirukanka nkaho umenga utaye amahera. None telefone ni yawe ni yanje. Aho ndayitabira naho usigaye ungendereza gushikana ngira ngo ahubwo no muri toilette usigaye ungendereza mpaka tujanye cyangwa umenye ko ngiye. None sindakujeje. Ndakujeje ntegerezwa nyere kubera ko ingendo werekanye telefone isonye siko vyari biri. Kandi nizere neza kuvyo niyumviye kuri wewe. Ko atari ivyo. Kuko ari nkamwe ivyo niyumviye vyo bari ivyo. Iyo ngeso ubutanguye niyo bari nziza na gato. Ariko mugore namana kubwiye. Asi uzi kugira uturi turondera ikiziriko. Umva hari kukuguru canke kukuboko. Canke hariho hose bifuza. Wumvise ibiki? Je mfise ivyi wanje vy'akazi. None nta muntu akigira nibanga ry'akazi. Uzoruze tujane base haba ku kazi haba mu kabari haba hehe. Umve gutekana. Je wicuze. Turazinanye. Ariko ico kintu cyo kuba turatwicaranye ukagira n'amakenga yo kwitaba twicaranye ukaca wiruka ukaja kwitabira hanze buri ico kintu n'amahoro kweli n'amahoro nakubwiye ico nikeze nikibari ico itavyaye inyani zovyara ishuri
Iyo ubiriye siko biri kuko uribaza byose siko biri na gato. nagukorera kuri telefone ibyo turi ntabwo ko igira intego turi kumwe turi kumwe ariko nyine sometime igihe telefone ndikoresha cyane kubera ko nk'uno umukiriya ikarambaza ibiciro uretse ko kazi kacu by the way today usa neza thanks so nikamanza ndamwishyura kidogo hanyuma tutubandanya kuko yarambwiye ko ashitse ndamubwira basi yafumara umuntu amwakira kubera ko tubahanye nagukoresha telefone turi kumwe nagukoresha ntagenda okay Katetse ngira ngo ari byinshi mbwa arabona ari byo mba nisha swanza niki kim atani shune nkumbu ibibiye bro nkumbu ibibiye kwa kumwe nawe baba nabyo naenda kukumbuye cyane nawe baje nakabiri nyine ko umuntu afungura ko Lex biraboneka so shit Wanamenga twebwe ikibanza kuko urabizi ko Israel myinshi ndawukumbuye naragukatisha sheri ariko ibi ushaka tuvugana samushavu urabizi ko mbona sibyo nzi ko usa nabi hama n'iyi minsi marobe yaguma anyikeka kubera ukuntu nanebye turi kumwe ndabibona kandi rero urazi yuko ntashaka ikintu gituma urukundo rwanjye nawe ruhera n'ibitego nanjye sheri witeka umugabo wawe je turaziranye ndamuzi iyo ari muri situation atari nziza ndazi ukunda mukama agasubira akaba normal rero tuvaga gukeka canke uvuye ngahari handi ahantu uca ntiturutamenya direct kandi buri gihe iyo turi kumwe je mba nzinza porogaramu ziwe zose mba nazinze kiretse nimba ufata izindi porogaramu ntasanzwe nzi ariko mpamvu ndamuzi sana akenshi iyo tubonanye mbanza ahari mbazi n'ibyo arimo kiretse nimba wowe ucubicira ahandi hantu ariko naho kandi ikindi kintu n'ibisanzwe riga naho yo bimenya abitse ko atamugore fise nayo bimenya bagatandukana nta kibazo umugore mwiza ntiwanambwiye yuko mu gitanda atari fresh tugiye kuza turabeshanya cyangwa wumva ko nanje wamimvye bisawa no ibyo byo kubimenya nabyo ntabwo nshaka urazi n'iyi minsi gusambura urugo biragoye umugabo wanjye mbona umenga arankunda cyane nicyo gituma naba nshaka ndamushavuze ubu asigaye ataha cyane sinzi impamvu aragukunda cyane okay aragukunda cyane gusa nagusumbye maze sibyo ushavure ntagusumbye sawa umugabo aragukunda cyane okay ni bon nta kibazo sinabanye gukundana sanye gukundana ariko abizi vraiment tuka aragukunda mugura abizi ko mu gitanda je babizi vraiment umbwiye yuko mu gitanda atakishoboye sivyo kumva no mutandukana tukibanira cyazo takibazo uretse umugore mfise no mutandukana tahari for you
kubinyizeje narakimwe. Wow. So, je, Ama reka nkwereke wewe cuca kujya mu botike mubwire ko agenda kurungitse caguha amafaranga ya déplacement canke nce nitegura nce nja ku kazi ariko basi iyi weekend marofe ndagenda mu bazi porogaramu yiwe nce ndakubwira amace tubona gusa byiza shushu tuza turabonana gake na kabiri ubura gute cico bimpaye kabiri sawa reka rero nce naha urabona umwanya uragoye no mw'iyi minsi usigaye asanga natetse ko nakimwe nakotse usigaye namira n'ubunebwe. Okay, wegenda ndaguherekeza canke kanitegure genda uca kwa botike mbwire ko ari jewe acaga amafaranga ya déplacement bon. Ntugire ikibazo yindi munsi musezera none Bon, entreteniza la prochaine fois turi kumwe. So, chérie, c'est turi kumwe? uzomubaza hama gahunda yo kugiye gucumbira. Okay, thank you.